Iyi mwumva ni radio Ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Mwaramutse neza nshuti mwese muduteze amatwi, ni Edirwe mubasuza kandi mbaye ikaze mu makuru yacu yo muri iki gitondo. Amakuru tuyahere kuyo hirya no hino ku isi, twayateguriwe kandi turagezwaho na Alois Bigirimana. Urakoze Edi. Muri Leta Zunze za Amerika abashinga amateka barenga 100 bo mu mugambwe w'abarepublikane hamwe n'abagenzi babo baharurwa mu macumi muri Sena bavuga ko bazogira urunani ku munsi wa gatatu kugira baburizemwo kwemeza intsinzi ya Joe Biden. Umudemokrate Joe Biden yemejwe mu itora ry'intumwa z'abahagarariye abatoye College Electoral ku majwi 306 kuri 232 ya Perezida Donald Trump inyuma y'amatora yabaye mu kwezi kwa11 umwaka uheze w'2020. Yitezwe ko abademokrate basanzwe bagenzura inama nshingamateka bazokwemeza intsinzi ya Biden ndetse n'abagenzi babo basanzwe ari nkehwa muri Sena. Yitezwe ko bazoshigikirwa n'abarepublikani mu kwemeza intsinzi ya Biden. Perezida Trump we arabandanya kwemeza ko yibwe amajwi mu matora kandi abandanya guhamagarira abanywanyi biwe kwiyamiriza itsindwa ryiwe. Icegera ca Perezida Mike Pence niwe azorongora itora ryo ku munsi wa gatatu, aho n'amashinga mateka na Sena bazokoranira hamwe kugira bemeze canke bahakane ivyemejwe n'abategetsi mu mareta 50 hiyongereyemwo umurwa mukuru Washington DC. Muri Afrika, igihugu ca Afrika y'Epfo casinzikajwe n'igice ca kabiri ciyandura ku bwinshi bw'abantu umugera wa COVID-19 cizeye kuronka incanco za mbere mu kwezi kuza kwa kabiri. Umushikiranganje w'amagara y'abantu muri ico gihugu Dr. Zweli Mkize yabitangaje ejo ku munsi w'Imana. Afrika y'Epfo kandi yarifatanije n'ishiramwe mpuzamakungu ryita ku magara y'abantu OMS mu mugambi waryo wiswe COVAX wo gukwirakwiza kw'isi urwo rucanco. Ku munsi wa kane Afrika y'Epfo yaronse abanduye bashasha barenga 18,000 mu masaha 28. Ico gihugu ca mbere ku mugabane wa Afrika kimaze gushikana umuriyoni umwe w'abanduye COVID-19. Ubwato bw'abagira neza muri Espagne buriko burarondera aho bushira impunzi n'abimukira 265 bwatabaye mw'ibahari Mediterane mu misi iheze. Ishiramwe ry'abagira neza Open Arms ryanditse ku rubuga rwa Twitter ko ubwo bwato bwashoboye gukura mu mazi abimukira 96 bari mu kangaratete mu bwato bw'imbaho mu gace k'amazi mpuzamakungu. Iryo shiramwe rivuga ko abari muri bwo bari bagwiriyemwo abamuka muri Eritrea barimwo abagore 2 hamwe n'abana 17 batarakwiza imyaka 16 kandi bari bakitswe n'amagara. Mu misi 2 imbere yaho iryo shiramwe ryaratabaye kandi abimukira 169 bari baje baturuka mu nkengera za Libya ahagwiriye urudandazwa rw'abantu. Abantu hafi 100 barishwe muri Niger mu gitero cabereye mu duce tubiri mu burengero bw'ico gihugu. Ni bumwe mu bwicanyi bw'agahomerabunwa ku basivile muri ico gihugu co mu karere ka Sahel kasinzikajwe n'imiharirwana yiyitirira idini rya Kisilamu, bibaye mu gihe igihugu kiri mu bihe vy'amatora. Ico gitero cakozwe n'abakora iterabwoba bari ku mapikipiki cabaye ku munsi wa gatandatu, nta muhari n'umwe uraciyitirira. Perezida Muhammadu Isufu yanditse ku rubuga rwa Twitter ejo kuw'Imana ko yifatanije n'ababuze ababo. Abategetsi mu manuko bushira uburengero bwa Pakistan bavuze ejo ku munsi w'Imana ko abagabo bitwaje inkoho banyuruje bongera bica abakozi 11 bariko baracukura ibizuku. Ico gitero cabaye mw'ijoro mu gisagara ca Mach mu ntara ya Baluchistan ku birometero 50 mu manuko bwa Quetta, umurwa mukuru w'iyo ntara. Abishwe bivuga ko bari abo mu bwoko bw'inkehwa z'abahazara bwama bwatewe n'intagondwa muri kahise. Umuhari w'iterabwoba wa leta ya Kisilamu bavuze ko ishami ryawo ryo muri Pakistan ari ryo ryishe abo bantu. Alois Bigirimana, urakoze kutugezaho ayo makuru yo hirya no hino ku isi.
nshuti zacu, iyi mwumva ni radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi n'ikinyarwanda. Mu Burundi twumvikana ku mirongo migufi kuri metero 25-31 na metero 41. Naho mu Rwanda turavugira kuri FM 104 n'ibice bitatu ya radio Ijwi rya Amerika no kuri FM 48 ya radio Inshuti ya Bose. Dukomeje kandi kubifuriza umwaka mushya muhire w'ibihumbi 2021. Dukomeje kandi kubifuriza umwaka mushya muhire w'ibihumbi 2021. Muri aya makuru yacu ya none turaza gutumikira bamwe mu bakunzi ba radio Ijwi rya Amerika. Ariko reka duhere ku makuru avugwa mu karere k'ibiyaga bigari. Mu Burundi abagabo bagera kuri 200 bo mu ntara ya Kayanza nibo bamenyekanye mu mpera z'uyu mwaka ko bahotewe n'abagore babo bashakanye. Ni inkuru y'Ijwi rya Amerika rifatanije n'abanywanyi baryo, dusomerwa na mugenzi wacu Desire Atungimana uri i Kigali mu Rwanda. Agateka k'abagabo karahungabanywa mu mihinga itandukanye y'intara ya Kayanza. Vyemezwa na bamwe mu bagabo biyemerera ko bakorerwa mabi n'abakenyezi bubakanye. Uno mugabo abanywanyi b'Ijwi rya Amerika bamusanze ku mugwa mukuru w'intara ya Kayanza yo mu buraruko bw'u Burundi. Avuga ko atakenshi atevye kubera yuko umukenyezi wiwe amucura bufuni na buhoro. Ego cyane ni kuvuga ko amabi abagabo twe dukorerwa ahakuru ni kwiganza ko abagore mu ntumbero yuko bataronka aho bavuga twe bafise aho bavuga bakumvirizwa, ariko twebwe abagabo ntituronka aho twitura ngo twumvirizwe. Haje nihereye ko ivyanje ni birebire, kwifuza kurara mu kabare utavuga ngo ndumu boss ndiko ndasorora canke se n'umunsi mukuru mfise, kwifuza kurara mu bubare nkarondera umuntu ku mugoroba ngurira icupa rimwe nkariteramako, bibaye ngombwa kugira ndabe ko norirarako sintahe muhira kubera noba ntashe bivanye n'umugore muhira nsanga yavyimvye akangana inzu yose tutanashwanye. Muri yo ntara ya Kayanza haribonekeza kandi abakenyezi bati ngo bagasigira abana bagabo bahora bubakanye. Uno yaze n'abakunzi b'Ijwi rya Amerika ari mu bo vyashikiye. Uyu dusanga iciyumviro nuko gusa umubabaro utangana. Nkajewe ku ruhande rwanje ngaha aya umbona ishusho ni nkuko bokwereka bafra igaragara itagira mu mikoro bivanye n'umuryango w'iwanje. Ego kuko nkajewe ubu uya ndibana mu rugo bivanye n'umudamu wanje yagiye antana abana, yaransigiyemwo mu bana yaransigiye umwana afise umwaka umwe n'amezi 9 gushikana n'ubu umwaka n'amezi 3 araheze. Uwo mwana yigenda mureze urumva narahohotewe. Harageze naho jewe mvuga ati umudamu wanje kwanshwani yakabagiye ngiye kumucura, yambwiye ngo wewe ntitukiberanye bivanye kagateka kabo baronse ngira ngo karenze abantu babagabo. Abagabo muri yo ntara biyemerera ko bahohoterwa n'abakenyezi bubakanye, bavuga ko batagira gitabara. Ni mu gihe abakenyezi bobo bakorewe mwene ayo mabi basanzwe bafise ibigo bitura. Ibibabaza bamwe mu bagabo bavuga ko bakorerwa bafatiye ku gitsina. Nukuri twebwe twararushe, abagabo twe twararushe nukuri. Ntaho dufise twitura, nuwo tubibajije yaba umugenzi duhanuje avuga ati abagore nibo bagezweho. Twebwe ntaho dufise twitura, ariko abadamu bobo barafise ikigo cabo bitura. Ndavye ni message mbi turiko turatanga mu bana. Ubwa mbere bwo ubugira kabiri hageze aho umudamu uyu wanje yifuza kuntorera imbugita akabwira umuntu ko azoncumita umunsi natashe naborewe, byaranshiye umutima. Urumva ko ari inkuru y'inca mugongo. Kumbure Imana ni yadufasha tukaronka abadufata mu mugongo. Twebwe twaragiye hamwe turiyorganiza nk'abakorerwa amabi y'abagabo, turatanga ivyumviro hirya no hino. Turabona ko abagabo n'ukuri muri kazoza tuzogira aho dushitse natwe kugira ngo tubone neza na neza yuko dufise natwe aho tudodora bakatwumviriza. Mu kibano na cane abakenyezi baremeza ko iruhande y'amabi afatiye ku gitsina akorerwa abakenyezi n'abigeme, abagabo nabo nyene bayakorerwa naho arababigira ibanga. Uno mukenyezi yayaze n'abakunzi b'Ijwi rya Amerika abifitiye gihamya. Naho
abigeme cyangwa abakenyezi bahohoterwa mu rugo birashika n'abagabo gasanga birababaye ko barahohotewe ariko ntibikunze kuja hejuru cyane kubera umugabo nyene aguma yihagararako kugira ngo ntibimenyekane ngo bisatire bije hejuru kugira ngo mu kibano ntibimenyekane cy'abandi bagabo ngo babimenye kubera bice biboneka yuko mengo nta jambo afise akumva menga aragayitse. Amabi afatiye ku gitsina agira ingaruka mbi mu rugo. Abayaze n'abakunzi b'ijwi rya Amerika badondagura bimwe mu bice bishika mu miryango. Uno mukenyezi n'umwe muri bo agira ko atanga n'impanuro. Yaba ari hohotera rifatiye ku mugabo cyangwa ku mugore biragira ingaruka mbi mu rugo. Urugo ntirureza ngo rutera imbere, indero y'abana iraheze ikagorana kubera uca usanga urwo rugo ata muntu ahari aruhagarariye. Hanyuma ugaca usanga n'itunga rirasabagiye, ni ukuvuga nta muntu usanga arujejwe ngo avuga ati ngomba kuruzigama, umwe wese uca usanga yigira hirya no hino. Bamwe mu baharanira agateka kazina muntu iruhande yo gushinga amashirahamwe aharanira agateka k'abakenyezi n'abigeme, hari abatanguye gushinga ayaharanira agateka k'abagabo. Joseph Mujiji ari muri abo, ashima ko hari abagabo batanguye gushirijwe hejuru bavuga ko bahohoterwa mu ngo, agasaba ko abajejwe intwaro bogerageza gukinga ayo mabi afatiye ku gitsina kugira aranduranwe n'imizi. Bavuze ko abagabo hago bagabo bose bakwivuga ngo nawe ko baragitera imbere bakiza. Rero hariho igikuba gikomeye cyane abantu bokora, nuko mu nyigisho baronka ye kubaka ingo mubashiramwo ingene bobana, ingene bokinga amabi afatiye ku gitsina, kuko karahara mu Uganda ntibacura, abantu ntibafise inkuru zikwiye ingene abagabo n'abagore, abahungu n'abakobwa bobaho, n'ingene baremwe, n'ingene mu kibano babifata. Hanyuma abo bantu bo mu ntwaro, umukuru w'umutumba niwe arinda kurongora ingo, kuko n'umugabo n'umugore mu rugo bafise ubutumwa bahawe n'umukuru w'igihugu bagiye kuragana. Icyo gihe ubwo butumwa uburyo akora ko baburanguye n'umukuru w'umutumba. Umukuru w'umutumba amenye ko ingo zose amenye ingene zibayeho, ko nicyo kintu cya mbere ajejwe, amenye ko umutekano utabaye mu ngo nta mutekano mu gihugu buhari. Abitanye ko cegeranye mu komine hakiri kare bitarayangara, kuko iyo amatati yawe udutse ntibisanzwe, mugabo ikibi nuko yangara bigateba. Ikigo kijejwe iterambere ry'ingo n'imiryango ku rwego rw'intara mu Kayanza gitangaza ko kuva mu kwezi kw'indwi umwaka wa 2018 gushika mu mpera z'uno mwaka wa 2020 abagabo 195 bakorewe amabi. Florence Ndikumana, umuhuza bikorwa muri ico kigo, akamesha ko mu ntumbero yo kurandurana n'imiza mabi ashingiye ku gitsina gore canke ku gitsina gabo ariko harakogwa amahimiriza mu makomine agize intara yose ya Kayanza. Radio Ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda.